Bruce Melody asavye Perezida w'u Burundi kumuhereza nationalité kugira abo Murundi. Ni Bruce Melody aho muri iki gihe atamerewe neza mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ntabwo ari Bruce Melody wenyene, ndetse na Nyakso na wene amerewe nabi, n'aba DJ Brian nabona aho bari amahoro si yose. Abo bantu ndababwiye n'abandi nashoboye kubabwira nukubera nzi neza ko bari muri entertainment kandi benshi bamaze kuza mu gihugu cy'u Burundi kandi benshi turabakira. Reka manze mpere kuri Bruce Melody. Bruce Melody yaraje mu Burundi aranahafungirwa. Ibintu vyateye cyane uruhagarara hagati y'ibihugu bibiri, u Burundi hamwe n'u Rwanda. Bruce Melody icyayafungiwe cyari ikintu kirimwo politike. Bruce Melody yafunzwe kubwo kutitabira igiteramo cy'ubwa mbere aho yari yaratumwe ko na Toussaint Wagera Plaza ngaha mu Burundi kugira aze guteramisha abarundi. Murazi neza ko kuva na kera narindi abarundi bamye bakunda cyane gutuma ko abaririmbyi bahitinze cyane mu gihugu cy'u Rwanda, kuko wasanga indirimbo zabo zivuguzwa cyane mu mabwata agiye atandukanye ngaha mu Burundi, bigatuma n'abene gihugu bishimira cyane kubona abaririmbyi b'u Rwanda baje mu Burundi gukora ibiteramo. Bruce Melody ukutaza bwa mbere mu gihugu cy'u Burundi harabayemo ikintu bita politike, kuko abari basanzwe bamurongoye bagiye kwagiriza u Burundi ngo bababwiye ngo turabamesa, zarangaje zagwagwaruka rw'imbonera kurera bakunda kwikoresha bariko bari kubitagwikiriza bavuga ati twebwe turarinzwe umutekano umeze neza. Cya jambo bakunda kwikoreshereza bavuga ati turabamesa. Ayo ni amaterme menshi yakoreshwa mu bintu vy'igisoda, ko mu gisoda ari amaterme maze kubona ndibaza muraze kubona abantu bari ku rugamba haro n'imvyino haro n'intambo batambuka kumva neza ko bariyemera cyane kugira batera ubwoba haters, batera ubwoba uwo bariko barahangana nawe. Bruce Melody bakoresheje iryo jambo ryitwa ngo turabamesa, ama message bakriya ama account ya fake bandika ngo turamumesa ngo nihenda gashika mu Burundi. Ivyo bica bituma Bruce Melody ataza mu giteramo mu gihe atamurundi numwe yigeze ashikiriza iryo jambo. Uno munsi Bruce Melody ubusubiye kandi yaraje aca arafatwa, kuko yagirizwa kwanza kutariha amafaranga ya mbere bari bavuganye. Ari igiteramo cyarabaye kuri Zion Beach aho hasanzwe hakorera umugwiza atunga Sioni. Igiteramo cyarabaye kandi citabiro n'abantu benshi. Ibintu birageneza ko Bruce Melody yarasanzwe akundwa cyane n'abarundi, ndetse n'abari by'abarundi benshi baragiye kumushikira muri bunye ba Satbi, baragiye kumushigikira. Bruce Melody muri kino gihe rero ntamerewe neza bivanye n'ubwoko bwiwe. Ibingira ndabivuge nzoshake ndabizira, ariko ibi mubimenye kandi mubimenyere mu bitahure. Mu bisanzwe mu gihugu cy'u Rwanda ibintu vy'amoko biraciganda. Mu gihugu cy'u Rwanda ibintu vy'amoko biracakora cyane. Mu Rwanda ari ubwoko bwitwa abahutu n'abatutsi. Ni navyo bintu biriko biratuma bitera injyane n'induru muri Kongo. Ivyo bintu nyene vy'abahutu n'abatutsi. Twe mu Burundi hibambewe duhiriwe duhishije, kuko n'abana bacu turiko turavyara nta mwana numwe azi ivyo bintu bita moko, nta vyazi. Abana bacu usanga bazi imiziki, abana bacu barazi abadutwara nka Perezida Ndayishimiye wacu, umwana wanje aramuzi izina. Ndambwira ati gi Perezida wa Burundi yitwa gute, akambwira ngo yitwa ngo Neva. Ndambwira ati Neva nde Ndayishimiye, urumva nkumva neza ko arivuze. Ariko kera twebwe tukiri abana twakuriye muri izo ntambara ze ibintu vy'amoko, kandi murazi ko vyaje bituruka mu gihugu cy'u Rwanda. Ndibaza mwarigeze kubona ka video k'umwana fiti y'amafilme yitwa Stone, mwana yitwa Muni, yari kavuga amazina y'abaperezida nga mu Burundi. Kumva neza yuko babaza ati ngo waronde independence ninda kamuvuga, waronde demokrasi ndakamuvuga, umwana muto w'imyaka 3. Urumva ko ivyo baba ari ibintu vy'amateka. Okay. Bruce Melody
agifungwa nga mu Burundi hari ubutumwa ariyo discours Kagame yigeze gutanga avuga ati ngo nibashake bamukoze ico bashatse ngo suwabo. Iryo jambo ryaravuzwe gusa abantu benshi nibashoboye kuritahura ko twari bize cyane n'ibintu vya music, nta muntu yashoboye kwinjira mu mizi cyane, ariko ubutumwa abo bwega bwarabashike kandi barabutahuye. Mu bisanzwe iyo message yavuga ati Kazimara umuhutu w'iwabo nibashatse bamukoze ico bashatse. Si Bruce Melody gusa, Nyagzo umukinyi wa comedy ari ya mu Rwanda, Nyagzo nawe ari mu kibazo kuko ibi bintu vyahindukiye mu Rwanda burya abantu badakunda imitwarire ya Kagame, ko ari abantu benshi batubwira ati twebwe vraiment ingene Kagame atwara twe turabona umengo basi yofuma vaho basakagenda tukitora izindi ndongozi kuko na kare si twe twamutoye niwe yahishize. Bya Kagame murabizi neza si nta muntu numwe yigeza mutora Kagame pe. Kagame niwe yishize ku burongozi, Kagame niwe yishize ku butwara rapanga gahunda zose ziwe. Shikiwe n'abazungu ko gutera kudeta ahanini ubushikiwe n'abazungu guys. Nta muntu yo kuyadukiza gutera kudeta ko aho no nga mu Burundi na nyumba kumi yoja gutera kudeta. Urumva n'ibintu baba birimo inzitizi nyinshi cyane, babirimo n'amariske menshi cyane kuko hari n'abashobora gufungwa, hari n'abashobora gutera intambara kubera kudeta, hakaba kwanza intambara kugira habe kudeta. Kagame murazi neza ko amanje yicana Havyarimana na Ntaryamira w'u Burundi kugira kudeta ipase. Urumva murazi neza yuko na kudeta 2015 ingene yabaye hate nuko indongozi z'u Burundi zari ziri mu bumwe n'ibikorwa n'amajambe, zari ziri mu bumwe, niyo mpamvu bitigize bikunda. DJ Brian aherutse gusaba imbabazi abarundi ngo bamubwirire imbabazi nimba yoba yaravuze nabi. Ivyo vyose ni ibintu vyo kwiyegereza leta y'u Burundi kugira bikunde bamubabarire basubire bagaruke no kuko ino niho bobona amahoro bivanye n'ubwoko bwabo, kuko igihugu cy'u Rwanda Kagame azi yuko umuntu aba mu Rwanda ari umututsi gusa, kandi ivyo bintu birazwi n'amategeko nta muntu umwe atabizi, ariko nidushaka kubishimangira ko cyane gutume tubivuga ko cyane bivanye n'ama message turonka ama commentaire batubwira, baratwemeza neza yuko mu Rwanda aribwo butware bariko niko batwaga uko kuntu niko batwaga. Rero ibi bintu twe turabisoma turavyumva twe bashikiriza abari amahoro menshi pe kugira namwe mubimenye. Kandi rero ikindi kintu nokebura leta yacu y'u Burundi, usaba imbabazi ugirane si ngombwa ngo ababarigwe kwaze nga kuko n'umunyarwanda yavukiye mu Rwanda akurira mu Rwanda. Burya karanga mutima ku Rwanda karaca murimwo nubwo intwaro itoba imeze neza, barashobora kumuyifashisha nkuko bifashishije DJ Ira ngo asabe nationalite kandi ari umurundi kandi atamuntu umwe nawe nyine azi neza yuko ari umurundi. Abo rero barashobora guca muri izo nzira kugira abantu babone yuko umengo bashaka bumvi impuhwe nka Son Excellence wacu urazi yuko akunda gusenga cyane, shobora kumva impuhwe ngo ni mubari rwo gwaruka ntaco dupfa, ugasanga birabaye inzira yo kuza kugira nabi gwaruka rw'igihugu cy'u Burundi. Bajya n'aba influencer n'abantu bakurikirana n'abantu benshi cyane. Rero ivyo bintu nibikwiye kubabarirwa ari nka jewe umunyarwanda nagume mu Rwanda, umurundi agume mu Burundi, gushikaho atamusirikare numwe muri Kongo abo Kagame bose yagiye arashinga muri Kongo muri za Centrafrique, atamusirikare numwe wo mu Rwanda akiri muri ivyo bihugu. Izi ntambara ya Kongo yararangiye burundu, yaraheze burundu kabisa, byarahagaze. Niho novuga ati umunyarwanda naze mu Burundi, murundi aje mu Rwanda. Murakoze cyane.